Reka nongere ndamutse cyane abakunzi ba B-Info Plus ndabaha nikaze mu kiganiro cacu aho hari haheze igihe imisi itari mike ibisi mike dukora a distance n'umusangozi ariko ubu turi kumwe muri studio rero mu nkunde ndamuramutse ndamuhe nikaze muri umusangozi ikaze cyane kandi muri studio za B-Info Plus. Amahoro cyane bona journaliste reka ndagushimire kwikaze umpaye nizere ko umeze neza. Ego Eka ndamutse n'abadukurikirana nkuko bivuze harazi igihe ugiye umunsi umurenganye n'undi ugakwa kurengana utabonana n'umuntu musanzwe mukorana akazi ntaba ari igihe gitoya cyane gose umuganizere yuko aka weekend kariko karagenda neza. Yes, weekend ikiragenda neza usibye ko hamwe wondabira kamwe nikabura hamwe wondabira canke umukunzi yo turabira byo bavyiza cyane gusumba tugaherekeza iyi weekend neza kabisa nkuko bisanzwe bwana musangozi iyo tuwe turakora a distance ibiganiro hari ibibazo bimwe n'ibindi abantu badashobora gutahura mu buryo bwimbitse bivanye n'ukuntu ikintu ngaba bashobora kutagitahura neza nkagusubirishamo ukakivuga. Bwana musangozi muri Mikenge tubwiye ngene operation yagenze mugandazi yuko abantu benshi batashoboye kwitahura vyimbitse. Ubu rero turashobora kukubaza ko turi muri studio ukagira ico bivuze ko mu buryo bwimbitse. Bo urakoze cyane bona journaliste nibyo koko burya gukora inkuru tutari kumwe hariho nanje n'ukuntu mbasha kwishikiza bitanyorohera hari ukuntu mbura amaturnire hari ukuntu mbura amajambo nkoresha mugabo iyo turi kumwe biranyorohera cyane kuko hari igihe unanyibutsa ukananyibutsa n'ibintu utanazi umva niyo ndiko ndakuraba ari ibintu ndagusomamwo bikamfasha kwibuka neza ingene inkuru imba nayironse n'ingene mba nayipanze kwishikiriza abadukurikirana cyane gose. Bo ntabwo ari inkuru yo mu Mikenge gusa bisa nkaho ya abantu batatahuye neza wanashaka n'inkuru nakurungikiye mu gatondo iyo muri Uvira y'igikorwa cyari gikoretse mu ijoro yo muri Uvira nawe nyene yatera urujijo abantu benshi umva kwiyumvira gufata abantu bashika ku majana 7 ntibibe virale urumva yuko nivyo ari ibintu biteye urujijo cyane bitoroshe gutahura ariko hari abashoboye kundonda babagenzi batuzinanye nababwira uburyo byakoretsemwo bagashobora kubitahura sino ukuntu nabivuze mu kiganiro cyangwa se mu butumwa nakurungikiye nanje naje kuvyiyumvira mu ndavuga ati ibi bintu natanze kabisa ntabwo nabitanze mu buryo buri professionnel ku buryo umuntu aca bitahura neza ariko ndashima cyane abadukurikirana kuko baramaze kubona yuko turi abantu babizigirwa iyo dutanze inkuru bayitahure baca batwandikira ati hano hantu jewe simbaye convaincre byagenze gute neza mbwira mfasha nanje nshobore kuba ku mwanya rero bona journaliste reka ninjire ku nkuru ya Mikenge kuko nicumba jije kumbure abantu bawe bakurembeje bakubaza ati ijya nkuru twe twashuka itahura neza kukaba nkako nanje ntabwo nabuze abayimbaza nshobore kuyibaha mu bundi buryo novuga bwiramvuye niyo mpamvu rero ntaza kunebwa ntaza gucika intege no kwigusubiramo neza mwido nido kumbure n'abadukurikiranye baheze bumve aho noba ntari nashitse neza kubwijya nkuru ya Mikenge neza cyane. So bona journaliste ijya operation mu Mikenge no bivuga ko isa nkaho iri mu ma operation yuguruye ingamba nshasha urugamba rushasha kubera yuko niho hantu hambere twumvise twabonye FRDC isubiye guhagurutsa Sukhoi ikongera igahagurutsa na drone mu mwanya umwe biboneke ko kabisa ni igikorwa gihambaye bari bagiteguye d'une façon très professionnelle ariko kandi hariho n'ibintu bica binsoba nanje nk'umusesanguzi ndavye ingene iki citwa ngo ni M23 cubatse bona journaliste ku bantu bafana M23 abafana ba nego ku bafana ba M23 bayifata nk'ikigirwamana kabisa bayifata nkaho iyi M23 ari kibirengeye wumve ngo ingene bafata M23
bayifitiye confidence irenze niyo bafitiye imana kuko urumva ntibashobora kwiyumvisha yuko iyi M23 d'abord yogwa muri ambiscade ntibashobora kwiyumvisha kandi yuko ishobora kuba yogabwa ko ibitero itabizi nayo ikababazwa ibi ntabyo bibaza ariko kandi ku rundi ruhande ndabatahura kuko ugiye kuraba ibikorwa bagiye barakora muri kahise duhere wanashaka muri Sake twegere muri Minova tugende muri Goma tuje za Karehe dukoroke za Kavumu duce dushika no muri Bukavu aho hose nta na hamwe bigeze bagira esheke nta na hamwe vraiment ibi rero ni ibintu bituma ababakurikirana babafata nk'imana babafata nk'akamana ko kuyisi bavuga bati M23 ni kibirengeye M23 n'abantu vraiment umva niba mudasobwa ku rugamba iki kintu ndakivuze kubera kibona journaliste hari umuntu ko turaganira kare aca ashaka kuntera ubwoba arambwira ati wowe ibyo bintu wihaye byo gusesangura inkuru uri kusesangura ibintu bitari ibyo by'amafuti ti kubera iki kuva bakiva muri Goma nako muri za Sake Minova hose babakubise gushika muri Bukavu akigira aho ndamubaza ati none mwene wacu kuvuze ngo bayadukubise je warambonye mfise inkoho je wabungize mu wazarendo wabungize mu FDNB ungize mu FARDC ungize igiki mu kuvuga yuko nanje nakubiswe mu bavuye za Minova hose gushika muri Bukavu hamaca avuga ati nari nshatse kuvuga ati abo uri kuravugira ubwa mbere ngoma ndamwishure yuko je nta muhari n'umwe je mvugira nta numwe sinzi yuko yaravye n'inkuru natanze ku munsi wejo inkuru nashoye gukorako aho M23 yashoye kwigarurira utundi duce tubiri muri Nord Kivu iyi nkuru narayivuze none bwo nacitse umuvugizi wa M23 oya jewe rero simfana jewe ndi nk'umuhagarikizi mu kibuga gusa inkuru ndayikora uko imba nayironse kandi nanayitohoje tudahendanye tuvugishije ukuri kw'ibihari M23 yari ikomeye ku rugamba nukuvuga muri systeme yayo ibi ndabibwira abantu muteza kuvyemera vuga iyo systeme yari ikomeye ku rugamba muri systeme yayo kuko nimba yashuye gufata Sake igafata Minova igafata Goma Karehe yose kamanuka Kavumu na Bukavu yari ikomeye uko yabikora kose aho twemeranye ko yari ikomeye sivyo ariko rero ikibazo gica kihaza niki none bwa bukomezi bwava za Sake kumanuka gushika Bukavu bwaroye aha nico gisigara umuntu yibaza kugira ngo ashobore rero guca atanga amanota mu bisanzwe abafaransa bavuga ngo rira bien qui rira le dernier sivyo nukuvuga uzotwenga ubwanyuma n'azotwenga neza aha rero M23 mu vyukuri ku nguvu yari ifise zari nguvu z'ikinyoma n'amafaranga sivyo ibintu byo nashatse kuvuga yari ifise inguvu z'ikinyoma n'inguvu z'amafaranga cyane gose kuko yarabesha makungu yuko irikiraga ibitero hatandukanye irafata buce n'ubundi or c'était pas vrai mugabo n'abantu twarabibona tukavyemera kumva yarafata ubuci yarabwa ati ndafata kajya gace ikagafata none ureka kuvyemera gute yagafasha ko gace niwo vyanka gute nyine ikavuga ati nahandi nzohafata ikahafata voilà nuko rero yari ikomeye ku kinyoma n'amafaranga kuko nta gace na kamwe yigeze ifata bagwanye ico tucemeranye kabiri na gace na kamwe yigeze ifata itatanze amafaranga no kuvuga yagura aba FRDC kuko nico gisirikare ca Kongo nibo baba bafise commandema yako karere baba amafaranga hama bakahabahereza niho hantu bari bakomereye rero ivyaje gutangaza abantu benshi ibiri ko kandi batangaza n'abantu benshi nuko za nguvu zagarukiye muri Bukavu niho zabaye bloke ahanshi akandakazinye kugira ngo nereke abafana biyi M23 abafana bayo sivyo bumve yuko iyi M23 atari kibirengeye
atari mushobora byose ikubitwa nk'izindi birashika igakubitwa hovyo ego kandi kuba byarashitse ikigarura burya buce butandukanye bamenye ko atari tekinike novuga z'umuheto bari bafise cyane gose gusa cyo nemeza nuko bari bafise tekinike y'urugamba kabisa ingamba ziganwa kwinshi mugabo ntabwo bari tekinike y'umuheto wana musasa ngo zisubire neza neza hariya muri reka twibaneze muri mikenke rero ego harabo ngo ni mikenke harabo ni mikenke harabo ngo ni mikenge mu kirundi ni mikenke bo tubyita uko nyene icingenzi nuko batahora aho turiko turavuga mikenke bona journaliste abatahazi ni muri territoire ya Fizi hakurya ya Minembwe aha rero nkuko nanabivuze bisa nkaho ariho FRDC suyiye guhagurukira kuguruza inguvu nyinshi muri operation yari yateguwe mu buryo buri très professionnel urumva ni operation yateguwe mu buryo buri très professionnel dukunze kubona amafilme iyi operation bakoreye muri Mikenge ntabwo dukunze kuvyumva kenshi ku mbuga z'intambara kuko uburyo bahatatse n'uburyo novuga burenze cyane ukwemera ndetse n'aba batwigwana bari bahari na Retabara baguye mu kavirigire burya rero hariho n'ikintu ntashoboye kubashikiriza ku munsi w'ejo twashaka rero gishike kuno munsi yes FRDC maze kuduza indege igakubita ku birindiro ejo nababwiye ko yarashe mu ikambi yarashe mu ikambi no ku birindiro byari muri Mikenge nubwo ibirindiro byose indege zararasheho amadrone na Sukoyi icije no mu ikambi iracucuma burya rero ikimara gukora ibyo bikorwa aba FDNB bari bamerereje urumva bari barindiriye ko indege iheza gukora ibyayo hama nabo bace babandanizaho indege igejeje wowe bivuze mu kintu cyiza bahohoshe so indege zirakoze akazi kazo ziraheza zirigiye FDNB ica iranzika no kurasa bimwe biteye ubwoba ingwano yo hasi basigaye bariko bakorera novuga ibikorwa birimwo n'urugomo mwinshi bwo y'ikinyarwanda bashavuye urumva sinzi hari ugushavura ukarenza bari inzigo bariye karungu kabisa bararashe barabarasa aba wazende bati oya abarundi vraiment no il fallait que mutubwira tujane na twiri operation il fallait ko muri ba grand frère mugabo mwari kutubwira tukajana ni muze mudufashe aba waza rero ndo nabo baca bakorokeramwo bararashe umutwigwaneho bararashe umureditabara no mu M23 ku buryo n'ibirindiro byose byo muri Mikenge babitaye basubira inyuma kabisa wumve ngo je muri Mikenge ibintu ntabwo byari byoroshe kabisa bwana musango zara kantu nyibukije gato sindaguciriyemo mugamanzo hetse so nangiye kubwira rero ku bintu byononekaye mu byukuri ni operation yabaye mu buryo butunguranye nabo ubwabo ntabyo bari biteze ndavuga abatwigwaneho niyo mpamvu navuze nti abantu mwibaza yuko iyi M23 ifise ubushobozi bwo gukontrola ibintu byose biba biri ku materitoire bafise nukwihenda nukwihenda abanyarwanda bavuga ngo nukwishuka nukwishuka kuko iyi ni operation yateguwe umwanya muto kandi iza kuba réussi avec succès niyo mpamvu rero barahatakarije ingabo nyinshi kandi abashefu nibo benshi bahasigaye kuko amakuru mfise nuko zijya drone zagiye kurasa mu ikambi kuko zari zifise amakuru yemeza ko hariho inama irikirabera mu ikambi yo mu Mikenge babarasiyemo drone kirahaguruka iza kuba fyonda mu kintu cyumvikana drone rabafyonda kabisa umve ngo harapfuye reka ndabitabuba wabo muri twigwaneho batari bake barasize ubuzima ikitavuze coco
n'abasirikare bato bato kuko umva bobo haba ku birindiro bari baponze haba n'abari mu ikambi ukumbure abari bagwaye abari bari mu karuhuko n'abari mu bindi ntavyonzi abo bose urumva ko bashoboye kwagirira ikibazo. Ikindi kandi rero kinahambaye ikintu kinezera abawazarendo acakorekeye nuko bashoboye kwandura ibikoresho bitari bike vya gisirikare barabitomboreje. Umve ngo sinzi iyo mvuze kwandura ko utaje mbashatse kuvuga kugira ibintu kwegeranya ibintu vyinshi kwegeranya taco winona umva barabakubise barabomora kabisa bashikana kure baca rero baraza barandura ibikoresho vya gisirikare bigizwe n'amamunisiyo inkoho zitandukanye hama biba umutungo wabo. Ibi rero bona journaliste ni ibintu novuga ko biriko biraza ku yindi shusho ugiye kuraba mu kiyaya bariko barabafyonda hovyo kabisa hejuru muri operato bariko barabafyonda hovyo burya na hafi ya Kaziba ejo harabaye operation iteye ubwo kabisa. Bona busisanguzi kwiyo nkuru uri kuravuga ingabo z'u Burundi zashoboye gufyonda imitwe abari basigajwe n'indege ucyunyibutsa akantu hari akawoje ko umusirikare wa M23 kari kamaze imisi ka trending ndaza abantu benshi bashoboye kukumva aho wewe yavuga yuko mu gihe bo batayo zibiri z'abasirikare b'abarundi Kinshasa bo ifata mu misi sigura yuko iyo nkuru sinarinzi yuko bayumvise narayumvise cyane iyo nkuru ubusanzwe n'aba M23 ubwabo bakubwira bati aba FDNB sabantu n'amashitani iyo bigiye igisoda bavuye ko ari amashitani nituzi nimba bigiye igisirikare ko mu bumbe wa Afrika cyangwa nimba baduze kuri za Mars na za Jupiter ntabyo tuzi amanyanga yose y'urugamba ako kantu uvuze vraiment narakumvise ngo boduha batayo zibiri gusa bodutiza gusa ni hatari ari ibintu bidashoboka mugabo ibiki bidashoboka batize ibyo nta commentaire ndi ubikoreko numujuwe batize ibyo nta commentaire ndabikora ko kimwe gusa cyo umenya nuko muri politique nta bugenzi bw'ibihe byose bubaho nta kumenyera ni nkuko atanu ubwansi bw'ibihe byose bubaho icyo nzi nuko politique ari jeu d'intérêt politique n'agapira kuvuga rero ngo ntibibaho burya wotangara ruhindukiye. So reka tubandanye bona journaliste nibaza yuko kuvyo wari wambajije nashoboye kubyishura neza ndanagushirira ko nivyo nashoboye kubabwira ku munsi wejo kuko nariko ndungika audio ntari comfortable kabisa. Bona musanguzi amakuru ni menshi ariko warabemereye kuzokwa mutubwira situation ziri mu gisagara ca Uvira umwanya ku mwanya twagade tukongere kugusaba kugira ngo abantu ariko baradukurikirana kano kanya muri aya masaha y'umugoroba bamenye situation ngene zifasha. Bona journaliste usibye ko mwebwe muri abasumyi b'urusaku natwe iyo muduhaye inkuru tuyoga ko runono abari mu gisagara ca Uvira ntibazi ibyaraye bikoretse ntibazi n'ibyakoretse uyu munsi aho abahafashwe abagwanyi batanu bigize impunzi ngo zahunze ziva muri Kaziba hama kume bari baje kurondera amakuru y'ingene FDNB n'abawazarendo bipanze neza mu gisagara ca Uvira. Bivuze ngo abene gihugu bari muri Uvira novuga ko baratekanye bahari nk'ibintazi kuko ibi biriko birakorekera mu ibanga bo nta na kimwe babizi bibereyo nk'abana bakiri bibereyo nk'utubebe turi mu maberso kabisa. Umutekano ni wose muri Uvira muri kano kanya tuvugana nta kidasanzwe Uvira iratekanye. Bwana musisanguzi reka nakushimire cyane nizere yuko abantu bashoboye gutahura ivyo batari batahuye nice cyane mu makuru twabahaye. Yes, reka nanjye ndagushimire nizere ko tuza kongera amandi makuru yacu akurikira umwanya wabidukundira cyane gose. Kananje ndabashimire ndababwire yuko tongera guhura mu kindi kiganiro narijya amakuru ari menshi ku minongo y'urugamba. Bye bye.